Reka tubaramutse cyane mu nshuti zacu zakadasohoka mu dukurikirana uko buke ko bwije. Ikiganiro ni Sport Tempo television ya Arcos TV. Ni ikiganiro kenshi mugiye mumenyera yuko mugenda mugishikirizwa na jewe iritonda dasamwe na mugenzi wanje Divin Dushime. Divin Dushime umeze neza. Meze neza cyane. Ikiganiro turi kibaye ku munsi wa kabiri novuga ati igenekerezo rya mbere zo kwezi kwa ruheshi. Umwe kugeze hagati byamaze kurangira. Antuka ivyo wari warategekanije kuzokora mu mwaka wose hamwe urabona umunsi ugasanga inusu yabyo nturabikora. Kuba wombwira yuko uzobikora mu manzi asigaye biragoranye. Reka ariko ndakwifuriza ibikorwa byiza cyane kubumererwa neza muri kuno kwezi tugiye kuba dutanga. Urakoze Darcy nawe nizere ko uzogira ibihe byiza muri kino gice cy'umwaka gisigaye. Kamere nka wahonda ati turi kumwe n'Imana byose birashoboka ndibaza yuko bizogenda bikora. Muri kino kiganiro cy'uno munsi rero Divin tuza kuba tugenda tugaruka ku ngingo nkuru novuga ati zigera kuri 3 aho tuza kuba tuvuga ku byerekeranye n'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu aho imigwi izokina urukino rwa nyuma yamaze kubimenyekana. Ariko kandi ku rundi ruhande turaza kuba tuvuga n'ivyerekeranye n'igikombe ca mbere igikombe gishasha novuga yuko ari igikombe citiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ico ni igikombe kigiye kuba gihuza imigwi 38 ivuye mu ntara zose z'igihugu ari imigwi yabigeme mu mupira w'amaguru. Ariko kandi turaza kuba tunavuga n'ivyerekeranye n'urukino rwari kurubera mu ntara ya Makamba rwahuza abakinyi novuga ati baciye mu mugwi wa Aigle Noir no munsi bakina mu yindi migwi hagati mu gihugu canke bakina ku rwego mpuzamakungu. Urwo rukino ubona ko rwagiye ruhuza na bagenzi babo bariko barakina ihiganwa ry'uno munsi rya Primus League. Izo nizo ngingo tuza kuba tuganira muri kino kiganiro. Reka ngire ko nk'umujyi w'igisahira tuvuga ko iyo zino nkino zari zagenze. Urabona yuko ari umugwi wa Vitaro wari waduze mu ntara ya Cibitoke bakunze kwita ngo Cibitoke ca Rugombo. Ku rundi ruhande urabona yuko yari imigwi ibiri yo mu ntara ya Gitega nubwo yose ikinira kuri kijya kibuga ariko harimwo uriko arakira. Ubona yuko yari Flambeau du Centre yagenda ihura na Musongati. Ku rukino rwa Vitaro reka duhere novuga ati ku ntangwe kw'inkino za mbere zari zatanguye. Vitaro yari yakiriye umugwi wa Bomamuru ibatsinda ibitsindo 2-1. Ku rundi ruhande urabona yuko yari umugwi wa Flambeau du Centre yari yahuye na Musongati. Flambeau du Centre ikabatsinda igitsindo 1-0. Ku munsi w'Imana mu Cibitoke ku kibuga cy'i Buganda urabona yuko yari Bomamuru yakiriye Vitaro byabaye ibitsindo 2-1. Uko byagenze Bujumbura Vitaro yakira niko Bomamuru nayo yakiriye Vitaro. Bose baratsindanye 2-1. Kuri no rukino byabaye ngombwa yuko baja mu mwanya w'agasunuzo biza kurangira none ari bya bitsinda 2-1 babiteranije bica byitwa kuri 3. Penalty cyari gisigaye kuba 3 ari penalty. Baja mu kanya novuga ati ko gutera imipira y'imiterekano abenshi bita penalty biza kurangira umugwi wa Bomamuru utsinze 5-3. Ubwiye Vitaro ati bayi aha nimuza ko muhava ni nkoba zose babatsinda penalty 5-3. Dive kuri runo rukino wewe canke novuga ni kuri zino nkino zibiri muri rusange ugware na retour wewe nakaye kajambo canke wavyakiriye gute? Jewe nibaza yuko sinzi neza ko wibuka hari kiganto twari twakoze igihe kimwe tuvuga tuti parmi les grandes favoris canke imigwi ishobora gutwara kino gikombe ntawari yiteze yuko Musongati za guhava ihura na Flambeau du Centre nubwo abagira by'amatombora nabo nyene numva ntavyo bari bazi kuko muri tombora utora agapapuro ndagashirayo. Bisigura yuko ntitwari twiteze ko imigwi ibiri igitega iza guhurira mu rukino rumwe bigatuma hariho umwe utegereza gusigara. Urumva rero byari ibintu byari kubara amateka ku migwi yo mu gisagara ca Gitega iyo Flambeau du Centre na Musongati zihurira mu rukino rwa nyuma. Byari kuba ari byiza cyane iyo Musongati iza guhura na Flambeau du Centre mu rukino rwa nyuma ariko siko byagenze. Turabona ku rundi ruhande Bomamuru na Vitaro ndavyibuka neza ko nakubwiye nti Bomamuru icambere so mugwi woroshe ubona yuko barakwiye ngo message tukiri no ngaho ndetse Bomamuru byagiye gukina runo rukino umumenyereza wabo no bwati Ezekiel Ndikuriyo ahejeje gutahukana agashime ko umumenyereza yigenjeje neza kundwi ya nyuma ya kuko yamaze kuva ku indwi ya nyuma yahereje Primus League kandi kuko yavuye kandi Flambeau nako Bomamuru yari isa nigira yari kiregereza muri biriya banza vya nyuma bisigura ko umumenyereza Ezekiel Ndikuriyo yarabadugije ndetse aranatanga n'ikizere. Biraboneka ko vyukuri umugwi wa Bomamuru gukuramwo message
nticari gihamana bari babikoreye rezuma ko nyene message nayo yaciye ibitomboreramwo iratwara igikombe mugabo bari gutaha uno mwaka bari gutahazira yo kabisa bisigura ko umugwi wa Vitalo na Bumamuru imigwi ya Bumamuru na Vitalo ni rwari urukino rusanzwe ndakubwiye yuko ndetse n'urukino rw'Ibujumbura ubona yuko bamwe bakunzi ba Vitalo bagiye bavuga bati uko biri kose muri ntara ya Cibitoke tuzoroherwa kuko bisa nk'uko dutsinzwe kugiye kuraba igitsindo kimwe batsindiye nga nubwo bari batsinze bibiri byitwa yuko Bumamuru ari imbere kuko byitwa ibitsindo bibiri ku bindi ariko kandi si n'umugwi wa Vitalo gusa mu gisagara ca Cibitoke hariya mu Rugongo umugwi wovuga ngo ugiye guhatsindira kuko imigwi isanzwe ikunda kujayo irayo irabizi ni gake wovayo nk'uko urumva kwizera rero kuza guhavukura intsinzi ntivyoroshe rero zino nkino zibiri jewe zanyeretse yuko shampiyona y'Uburundi ni hamwe gusa twama dutera kamo no kuribuza amafaranga nayo ubundi h'imigwi irashobora kuvuga iti turitegura kandi birashoboka uko uravye Bumamuru ikibanza irimwo kazo kubona ahihuriye na Flambeau du Centre ahihuriye na Musongati turetse n'uburyo abafana canke abakunzi imigwi ifise sico kimwe kumbure Flambeau du Centre si cane ariko nayo nyene abakunzi babo bagumye baduga buke kubera mu ntara ya Gitega hari bisigura ko kubona Bumamuru ishobora kwizanga mu rukino rwa nyuma ni nka cagihe kwa Delta Star kuri Delta Star byari ibintu bitatubi abantu benshi batangaje ari naho yatsindiwe na Vitalo ariko novuga nti birerekana ko ntitwovuga ngo football mu Burundi ngo iriko rasubira inyuma na gato raba champion ingene yagenze cyo turabana nuko na committee president iriko iragenda je kuri je mbona nti habuze gusa bwa buryo kugira ngo bwongereze nyine ngo butuma abakinyi cyambere abakinyi tuvuga tuti basohotse baraza kugira ico bavuyemo ubera nk'ubu sinokubesha Chef Flambeau du Centre ko ndayibona canke Bumamuru ukugene zimeze imwe muri izo twara ico gikombe kaserukira Uburundi muri Confederation biragoye kwemeza ko bashobora gushika tutarashika hiyo hene tuze kuba twashika no ganti kurundi ruhando nayo kari Flambeau du Centre ikina na Musongati urukino gusubiza za kurangira ari kimwe kuri bibiri bya Musongati ariko ugiye kuraba urukino rugira ruhere niho bashoboye kubara ubona yuko bace baterateranye ko inkino zagenze Flambeau du Centre niyo yabandanije kuko hamwe muri ugo hari ahantu hamwe yo yatsinze igitsindo kimwe kubusa bica byitwa yuko yo yatsinze kuko bateranije hari igitsindo kimwe kiza kubyaramwe bibiri hari abantu benshi batariko baranabitahura nuko byagenze hari igitsindo kimwe mu bitsindo Flambeau du Centre yatsinze cace kivyuki ni ya regre yo muri football ivuga igitsindo watsindiye ahataraho usanzwe ukinira canke bica bibi kwavantage bica bikwavantage ari ntegeko mbona umenga mu bigo bimwe bariko bararikura kurundi ruhande rukora avuga uti imigwi iraza kubiserukira umwe muri yiza guserukira igihugu nturemye je sindemye cyane kubera ni cakindi tuguma tuvuga uretse ko Flambeau du Centre vraiment hamwe yo gitwara yo bitomboye cyane kandi yo bimeze neza gose kuko barabikoreye barebemereta kugitwara ariko kurundi ruhande uraza kubuvuga uko nanje nkavuga ni dive nza kuba ntagushigikira gato kuko ubw'umugwi wa Olympique Star nabwo wageraho iyi migumwe je shake basinje ku ruhande rwa Bumamuru aho Bumamuru igeze burya twotangara kujya kwa Olympique Star barakoze nivyo ariko Olympique Star wibuka yuko yageze ahantu hari imigwi myinshi y'ibicocoro muri higanwa rya Coupe de la Confédération indi migwi itarashika ivyo ndavyemera mugabo niko navuga ku migwi niko navuga kuri Jeff Flambeau du Centre bituma ifise nta choix ifise kuyitegeza kugitwara cyangwa itagitwaye vraiment azoba bagize année blanche alors que nizangiro tuba twiniza ni amaduo baratwaye igikombe kimwe cha Coupe de Ligue ariko kira naco igikombe twavuga ngo kirafise insigo nini no muri kahise kabo kijya gikombe bazokivuga baca ko ntibazohangara mugabo Coupe du Président ni coupe nukuri twoharura na Bumamuru barakimerita gusumba kubera bo baratakaje igikombe ca champion ku munsi wa nyuma bisigura yuko iyo avantage bafise ko bari bafise pression
yo kumva ko bose ese gutakaza iki gikombe si ntibiza kuba biza kuko twamaze kujamo tuvuga n'ivya finale kugira twestikireko ese ntibiza kuba biza navyo bibashire ko pression ahubwo banahahamuke Bumamuru nabo baze bavuga bati naho tugeze naho twari twiteze reka dukora umuti biza guhakwemera nkuko byagendeye Vitaro muri 2017 aho yatsinda Delta Star kuko ino migwi novuga ko iba ishitse kure ahitari yiteze meme si baba babimerita nabo nyene kubera bakoze hari ikintu kimwe maze kubona experience yo kumva pression y'igikombe ariko ndiko ndakubwira nti ivyo ndiko ndavuga Flambeau du Centre ahubwira ko biri kuri pression ariko wibuke twarigeze kuvuga ikintu kimwe Musongati kandi kuba inavuye ngo birashoboka ko hari ikintu byavuye ko kuri championnat parce que championnat bariko baraduga hanyuma bakaba bafise en face coupe du président la même chose na Flambeau du Centre Flambeau du Centre yari favori ku gikombe muri coupe du président la même chose rero gushika no munsi ko igikombe ca championnat bagihevye urumva sinibaza ko bogira erere yo gutakaza concentration kubera ikintu kimwe gusa umumenyereza Omar Nakagero gutakaza urukino rwa nyuma yarashoboye kuja mu bibanza vya mbere mbona ari kibazo kigoye ariko singiye kuvuga ngo Flambeau disa na haya mahigwe nka 30 ariko nitwagira kutubamenyereza ahari umumenyereza ngaha wa Royal benshi tumuzi ku izina rya Kambaranga gusa yaraje ngaha aratsinze championnat niyenze mwese nimayibonye ayo yakoreye abamenyereza batandukanye kugeze naho na Amars niyo ngabo Nibo bamenyereza muri kano karere afise amazina nguye niwe yatumye mutwara igikombe ntutangara no Musezekiyeri ndi kuri yo nawe aje gahagarara imbere yawe ivyo sinavyanse navuze nti 60% je kuri jewe no yiha Flambeau du Centre ku rupapuro ariko tugeze ku kibuga naho umupira wa Royal numwe mu migwi yarayinyeretse yuko muri football ibyo ku mpapuro bidakora nuno munsi ndakubariye nti dive turashobora gutangara ibintu byo ku mpapuro novuga nti bikora kubera iki birakora rimwe bivanye na statistique y'abakinyi kiniki experience bafise ariko buri yuko mu kibuga bishitse ariko mu kibuga sinokubesha biridunda kabisa reka tubibikire ikerekerezo rya gatanu ubuheshi ni 2020 biridunda ariko niho finali izo biba ari mu ntara ya Kayanza kuri stade ya Gatwaro Bob Marley time will tell natwe reka turindiriye kizotubwira ariko imbere ko kumbere tuva kuri no nkuru ya coupe du président nibaza ko ikintu ino migwi ikwiye kwitegurira jewe mbabazwa no kugene imigwi iraryoherwa no kuhava isohoka urumva bo bavuga ngo kurira indege ariko kuyurira uzi neza ko atahoza gushika kure uza gutsindwa ibisindo bitandatu nka Olympic Star nka cagiye itsindwa ariko ntabwo yari Olympic Star ni Rukinzo nako Rukinzo nari nihenze Rukinzo yatsinzwe hafi bitandatu biza kuba bija mu nteguro y'imigwi imwe kukuza gusanga meme n'uburyo buhari mugabo ko babukoresha bikabibaza nizere ko ino migwi ibiri umwe wese uzohavuronka amahirwe yo gutwara kino gikombe y'ukuri uzofata umwanya wo kwitegura apana kwitegura kugira ngo utere iteka igihugu apana kwitegura gusa mu mufuko uko mu mufuko ho birashobora kuba bimeze neza ariko mu mutwe aho Lydia Ridic yageze vy'ukuri natwe turifuze ko hagira uwundi mu guhagira ndetse ukanaharenga na Vitaro yarashitse muri Champions League turabifurije cyane kandi no tubibaza yuko bazogenda badutera iteka ariko kandi ku rundi ruhande nanje uvuze ikintu kimwe bituma nakantu mu gatondo nazindutse niyumvira ndavuga nti byari bikwiye yuko ino migwi yose ikomoka mu ishuri ry'umupira w'amaguru wa Message yose yotwara ibi bikombe kugira ngo inahesha iteka umwe mu batanguje ajya amashuri kuko urabona yuko amatariki ari karegereza nibaza yuko byo bari vyiza cyane kugira ngo nabonyene bahesha iteka ariko tuva kuri no ngingo ya coupe du président novuga ni mu gatondo harakantu kagize gutya karanja ngo ndavuga nti nari nifuza yuko ino migwi nanje ngira nabaye umufana birangiranye bisho bifashe ndavuga ati imigwi yose ikomoka mu ishuri ry'umupira w'amaguru
ishuri ry'umupira w'amaguru Académie Le Messager nari ndayifuriza yuko yose yo twara bino bikombe byo babiryoshe cyane ariko ubwanje jewe si kuvuga ngo byose ngo kubera ngo bose ngo bace muri rya shuri oya ariko no kugira ngo baheshe iteka no vuga ati watanguje rya Académie Le Messager yo bari kadoni bazo batari bake yo bari kadobo bamuhaye nubwo atakiri amikini naco sico gusa kuko umugwi wa Flambeau du Centre umaze imyaka myinshi cyane uri kurarondera icambere nuko wagize ishaka ryo kuduga mu cicaro cambere nubwo itaramara imyaka myinshi biraboneka ko wamye ugerageza kuduga novuga ati muri Académie Le Messager ko biri kose ibintu bimeze neza kuko urabona ko ku ruhande nabo n'abagenzi babo muri Rekruko baraduze mu cicaro cambere hamwe abana babo baca batwara ibi bikombe byo babiryoshe cyane tuva ngaho kuri no ruhande reka tuba twerekeza kandi mu mupira w'amaguru w'abigeme umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe atisije no haera gikombe citiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ni ikintu ciza divin jewe ikintu naciye mbona ni kimwe urabona ko hamaze kuza igikombe c'umukuru citiriwe umukuru w'igihugu kiza kuba kiraba abahungu gusa caraba abahungu cyane ariko garageje kuraba niveau y'imigwi hari ukuntu yongerekanye kubera hariho ku ruhande gukina inkino nyinshi ni ikintu gikunze kugora imigwi itari mike kuri iki kintu jewe hanza kuba mvugira ahantu naha ubundi bwo CAF yaramaze kubishiraho ico no kuta Champions League ku ruhande rw'abigeme uno munsi turabona ko imigwi yacu y'abigeme igenda igoyagoya ibi bintu turavyibuka yuko kera harigeze kuba habaho inkino ya ama intercommunal wabona yuko niho havuye abakinyi bamwe aba twagiye tubona bayemezo habonayo bagiye bamanuka mu migwi ya za Muzinga aba twagiye tubona bakari mu Makenzi bagiye baza mu migwi ya za Vitano ndetse abakinyi benshi bagiye bava hagati mu gihugu bagize ico bamarira mu guserukira gihugu ivyabo vyagiye kuba biboneka ubwo habizo nkino zagenda zihuza imigwi hagati y'amakomine hagati y'ama province harava ico gihe harazi ikintu ca Coca-Cola ikintu ca Coca-Cola caraje gituma tubona abakinyi nka Bayidi Museremu tubona abakinyi nka ba Frank tubona n'abandi bakinyi urundi gwaruka ruzamutse novuga tuno musi arico riko rafasha mu guserukira gihugu abantu nka ba Enoke novuga ati ivyo bikombe ni bikombe bituma no wa mwana ari hariya mu gacokomero aboneka kuko hariya abari inkino zituma novuga ati izi nkino by'ukuri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragize icamara uko biri kose zino nkino hari ico zizoza gufasha ino migwi yari sanzwe kini higanwa gicicaro ca mbere mu mupira w'amaguru w'abigeme ndetse no kumuguserukira gihugu urekura nitegura novuga ati yego ntibazoza gukina zino nkino mugabo mu minsi za tuzobona abakinyi bavuye muri ano mahiganwa tubabona mu guserukira gihugu jewe kino ciyumviro c'igikombe citiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nkibibona navuze nti nizere ko ya football y'abigeme yari meze nkaho menga iracumbagira kubera icambere hari imigwi mikeyi ikina icicaro ca mbere ica kabiri naco n'igikombe tugiye kubona ihiganwa riza guhuza canke igikombe kiza guhuza iyo migwi 38 urumva abakinyi baba ari ngene bangana isigura ko hariho icizere cuko hashobora kuba abakinyi bakomeye bashobora no guforma peut-être n'ayandi makipe aho umva yuko hazoba harimo abakinyi barenga 600 ni benshi cyane bisigura ko mu Burundi ikibazo suko tudafise abakinyi babigera ikibazo nuko bataboneka bashikirwa ibitayeho ntibaboneka kubera ikintu kimwe nta mikino myinshi hari ni hahandi uzosanga muri championnat haba urukino haba inkino zingahe championnat ngo iraheze ikaje isubira ikaba byatevye ndibaza yuko ari higano tugiye kuba dukurikiranira hafi byinshi muri ivyo kuko ryamaze kuba ritangura byinshi muri nzoga turabashikiriza dusa n'abarangiza amakuru avugwa canke yagiye avugwa hani wacu reka turangirize kuri runo rukino rwagiye ruhuza abakinyi b'ibicocoro canke abakinyi bagiye baca mu mugwi wa Aigle Noir haba bakina mu mugwi imwe iri ngaha hagati mu gihugu ndetse n'abandi basanzwe bakina hakurya y'amazi rwa rukino rwabaye ku munsi wa gatandatu igerekezo rya 29 ubona yuko ndetse umunsi bitiriwe Aigle Noir International ubona yuko urwo rukino rwagiye kuba rurangira ari igitsindo kimwe c'abakinyi novuga ati baciye muri Aigle Noir kubusa bw'abakinyi basanzwe bakinira Aigle Noir no munsi gitsindo cyatsinze ndetse na Elifaz Ndayisenga sanzwe akinira Kayanza United dive ku ruhande rumwe rwa ruhande rurongowe na Tambo ya Miss abatari bake hari nige bibaza bati mbega Tambo ya Miss ko twabonye muri Vitaro tukabona bindi migwi yo ariko Tambo ya Miss ni umwana wa Aigle Noir bizigura ko ari yake ego Aigle Noir ni yakira kuko uno munsi rimwe ivise ndetse n'abayivuyemo n'abamenyereza bakomeye ndamuvuga wa mbere wa kare
uyu Kambaranga uyu Kambaranga rero niwe yari kumwe n'aba batambo ba Miss ubona yuko muri mwigore harimo arakazima Kartire abantu nkabatambo niho bari abantu nkaba Yusuf Nyange niho bari ubona abasore nkaba kana Kimana Bienvenide ko nabo nyene niho bari ariko kandi bari biyunze n'abandi basanzwe babashe muri ubu ni nk'ishuri ry'umupira w'amaguru kujya Aigle Noir. Je nibaza yuko twofata Aigle Noir cyane cyane nka academy no message kubera turabona ko iri vraiment investi canke yarashizemo uburyo cyane mu guforma abana turazi ko ifise academy y'abana bakiri batoyi bakina ndetse bari mu ntara zitandukanye ko bari mu Ruyigi. Rero novuga nti nokuri tuvuze Aigle Noir no muturumva kandi umugwi byukuri ubumvise no mu matwi urajugumira no mugukomeye kandi kintu naco bikinezereza novuga nti nindi migwi yakwiye kurabirako nukugene Aigle Noir iri organize muri ibintu birapanze mu bijanye n'abakinyi iragurisha kandi iraforma hamwe ikagurisha ndetse rero ikiryoshe vyagiye kuba birangira wa muririmbye ati wibuka ushime aba bahungu bakuriye muri Aigle Noir baravuga batahantu ni muhira iki kibuga ni cacu baca batanga imifuka 100 muri ya ntumbere yo kugira ngo kijya kibuga cyuzure ariko urukino runarangira ariko nyakubahwa Reverend Ndikuri arababwira ati aba basore basanzwe bakinira Aigle Noir no munsi bari mu igano rya Primus League mu majambo yagiye abatekera babwiye yuko atakindi kintu abatumye atari gutahukana igikombe citiriwe Petero Nkurunziza nibigiye koroha bati uyu mwaka nitugomba gutahuka atuko birikose iki gikombe turagikeneye nibaze yuko bazogitahukana batagitahukanye naho sinibaza yuko bamwe bazoroherwa kuko turabizi yuko mu myaka bagiye arabahanywe muri Aigle Noir bari strict cyane gutaha umwaka gutahazira yo umwaka wose kuri bo n'uburyo baba barashize mu byukuri birumvikana yuko gushavura cyangwa kubabara nti biba bisiguritse ariko weekend mu Burundi novuga nti bwo twari dukina muri Ligue des Champions aho byari bikomeye cyane Chelsea kina na Man City imigwi ibiri yose yo mu Bwongereza nuko tuvuga ngo ni mu gisagara cya Manchester and aho ni muri London canke Londres abatari bakeni baza ko bahava bafata ko uno rukino wamenga ruko ruberi buru urukino mugabo mwere bugene abantu ngaha bamerewe ariko n'imicibiri uza gusanga wo harurabiye bamwe aho abamwe bariko bararukurikirana novuga ati barukaniye cyane nabasanzwe bakurikirana higanwa ry'Ubwongereza ariko hagati mu gihugu abeshi naco byari babwiye kuko bo bikundira Barca na Real kuba umwe muri iyo migwi atarimu niyo mpamvu tutabonye induru nyinshi mu magroupe kuko uza gusanga muri bino bihugu byacu bivuga imigwi ya za Chelsea na Man City bivuga ururimi rw'igifaransa abeshi usanga ririya higanwa ry'Ubwongereza batarikurikirana niyo mpamvu uza gusanga hariho bamwe bari babikurikiranye cyane n'abandi bari nyuma bitandukanye niki haba harimo Real canke Barca usanga bose babikurikiranira hafi uretse ko bijage na football nabonye menga abantu barafatanye utuntu Chelsea yakuyemo Real Madrid Paris Saint-Germain kugwamo na Man City bacatangura kwifatanya bose babifatanya umwe wese kuri gwa ruhanga ndakara kagazangorega iza kurangira ari gitsindo kimwe kubusa gitsindo kimwe cha Chelsea uza gusanga Man City byarangiye nayo nyine za kubitakaza igikombe ku bakunzi ba Petre ba Man City no kwihangana ariko ugaragaje kuraba urukino bakinye nuko ni twavuga ko bari kuri niveau yayo twari tubamenyereye ko turavye champion ngene bayikinye mu Bwongereza ntibisa nuko ugene bakinye urukino rwa nyuma ariko kandi nakundi mukinyi aho bari bageze mugabo naje ku ruhande rumwe rwa Chelsea novuga yuko umuntu nkujya mumenyereza wabo za gusanga umwaka uheze niho yaburiye muri finale ariko umuntu n'umugwi wa Paris Saint-Germain gushikana no musa akacaza muri Chelsea yari afise isomo canke yari afise ashaka kugera tuvuge ko ari experience kubera harimo experience na Pepe Guardiola ego ndavyumva ariko giye kuraba abakinyi canke abakinyi biwe n'abakinyi uza gusanga Chelsea ubundi bwo no musi ifise abakinyi novuga ati bakiri bato kandi hariho cohesion hagati yabo ego nubwo Man City yatwaye kijya gikombe kandi novuga ati ego ibikwiye ariko hageze muri Ligue des Champions vukisha ukuri twarabonye yuko ya Man City twari tumenyereye ico kimwe niyo twari ko turabonye Man City twabonye mu rukino rwa nyuma nuko ntitwovuga ngo nico kimwe niyo twabonye mu zindi nkino
turetse n'ivyo n'abakinyi bamwe bamwe twabonye muri demi finale bigaragaza nka Mahrez warabonye ko yari yazimye mu kibuga siho yarari ariko ku rundi ruhande ariko Ngolo Kante yareka kubitira mu mavana ni nka rokoro ni nkino zitatu zikurikirana ni nkino zitatu zikurikirana mugabo inshuro zine aba homme du match ni korokoro muri Champions League abarundi ngo bamwita ngo ni Ngolo y'Imana ego numukinyi twovuga ngo umunyafrika anavugana make avuga make gestile mbona kinamwo ico kingena kagabo sinzi ko uragerageza kuraba style bakinamwo abantu banumye ego ariko ibikorwa bikivugira aho ushobora kubona ati no mukinyi ntarimo Ngolo Kante imisi atarari mu kibuga Chelsea yaragize ikibazo reka novuga nti twitega yuko buca tumubona mu bahiganirwa Ballon d'Or abatari bake batanguye kubivuga kandi nibaza ko rokora afise nuko tutobona neza ukugene bahora baharura ibintu bibwenge bya Ballon d'Or biragoye kumenya hariho Lewandowski yatsinze ibitsina 41 muri champion ariko kandi turi kuri Ngolo Kante buriya Ngolo Kante ni umwe mu bakinyi abenshi batavuga mu ngabo no mushobora kuba arimo mu bakinyi bafise ibikombe bikomakomeye kuko afise ntabyo ataratwara vrai afise coupe du monde uno musi arasize ko Ligue des Champions ikintu yabuze ni Ligue 1 yo mu Bufaransa reka dushobora gutangara muri yeho Ubufaransa bugiye bukagitwara Ngolo Kante n'umugabe uriya musore azobasigaje Ballon d'Or kuri we hamwe peut-être na Ligue 1 azohava twara kumbure ni yasubira ku Bufaransa ariko twovuga tuti abakunzi ba Chelsea ni muryoherwe ibitsindo ni naco nanje nagira ndangirize ibikombe bibiri nawe ntusi bibi Dive wagize neza kuba umba hafi muri kino kiganiro byari ibintu by'amateka reka tubakengurukire namwe nshuti zacu nibaze yuko tuzosubira ku munsi nk'uyu genekereza amasaha nk'aya nyene mugiraho muba mwubahwe mwakoze cyane